Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira kaze murano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ikigo Izabu cemeje kuri uno wa gatatu ubwoko 21 bw'igiterwa c'igikaju, ivyo ngo bikazotuma umwimbu w'isukari wiyongera. No mwihinguriro ry'isukari Sosumo ngo baja baratanguye gutegura aho ivyo bikaju bizotegwa. Hatangujwe kuri uno wa gatatu amahiganwa yo kwinonora imitsi ku basirikare bavuye mu migwi itandukanye y'amakambi. Ngujejwe igisata c'imyimenyerezo mu rwego rw'igisirikare c'u Burundi akaba yamenyesheje ko izo nkino zizotuma abasirikare bakomeza ubucuti hagati yabo. Muca mubikurikira mw'idonido mu kanya. Dasubiye kubaramutsa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arabona ko umurundi wese yarakwiye kuvyara abana bake nka batatu, ivyo ngo vyotuma abarera neza. Ni ivyashikirijwe mu kiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru Jerome Niyonzima, ahabona ko kuvyara abana benshi biri mu bituma abarundi badatera imbere. Ntushobora kuba uri kurimira abana 8 wari kurimira abana 3 ngo heze uvuge ko wotera imbere. Utworose urumva impuzu uzogurira, amahera ukoresha ni menshi cyane kugura impuzu, kugura ibirato. None wumva uzotera imbere gute abana 8 bagurira impuzu, ibirato, ukabagaburira aho baryama? None wumva kugira uzuronke imatera abana bagakwiga. Imana yaranagira ndakubwire kiraza kwimanuza kandi kirazira kwikora mu jisho. Imana ikirema yaremye umuntu imuha kwishira no kwizana kugira bari bazotunganya isi. Ni umuntu ni wafise ubutumwa bwo gutunganya isi kugira ngo imubesheho. Nta na hamwe Imana yavuze ngo urazovyara benshi muri cubagaburira. Imana yaremye isi ngana izi n'abantu bazoyija ko ingene bangana. Hama abantu duca tubagarariji, duca turayirengera. Nta Mana yigeze ivuga ngo uzovyara budashobora kurera. Nta muntu wo kuba kuri iyi si abereyeho ubusa. None akago kavuriye nde? Abarundi cyane niba bashaka ko mu mwaka wa 2040 kizoba ari igihugu umwene igihugu ameze kwa kundi navuga azoba mu nzu nziza. Abana ni benshi cyane. Niba wowe kuravuga ngo bavyare bake mugabo ufise 6. None je sindi muri babarundi nyene. Barengeye Imana. Rega naje none bavyare bangahe? Jewe novuga ndavye neza. Nta muntu yarakwiye kurenza abana babiri. Uraze gitwa bavuze babiri. Basi n'imiburi basi 3. Uzogusubirira wewe n'uzosubirira umupfasoni wawe. Basi tuvuge tuti tugire no waretse rupfe. Ntitagire urenza 3. Kuko jewe nzorengana nkwiye gusiga uwunsigarira. Hanyuma uwo mwubakanye nawe nyene agira umusigarira. Abo barakwiye kuko turi benshi cyane. Twaramaze kurengera. Hazava bitegeko none ryo kushinga akarimi ntarengo. Rizobaho turindiriye rusasuma. Turindiriye rusasuma kugira tumenye vy'ukuri. Abantu ingene bangana n'umuvuduko neza. Uzobarengeje ko acatanga ikora igiwe. Je niyumvira yuko rizofata ingingo urengeje ko agafatirwa ingingo. Amenyesha makuru ngo barakwiye gukora amakuru n'ibiganiro bijanye no gufungura neza. Diane Ndonse harongoye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi ya FJO akaba yabishikirije kuri uyu wa gatatu inyuma yo gutanga ubushimwe ku bamenyesha makuru barushije abandi mwihiganwa ryatunganijwe n'iryo shirahamwe. Yarongoye ya FJO akavuga ko ayo makuru nako afasha abavyeyi kumenya ingene bakingira abana babo indwara zifatiye ku gufungura nabi. Kubijanye n'aka gashimwe twateguye ku makuru akoze neza kubijanye no gufungura neza, ni kugira dutera intege abamenyesha makuru kugira bashobore gukorera cyane kuri aya makuru ajanye avuga kubijanye no gufungura neza,
kuko twasanze bidakorerwa ko ku buryo buhagije, tukifuza yuko akorerwa ko cyane, kuko gufungura neza bihamagara meza abantu, bigatuma kandi bashobora guterera mu iterambere ry'igihugu. Aha turavuga cyane ku mukenyezi, kuko umukenyezi murazi ko ari aterera ku gitigiri kinini mu bijyanye n'uburimyi. Tuvuga tuti twebwe amakuru akoze neza ku bijyanye n'uko gufungura neza, kandi aho ikibanza umukenyezi, ko dutera intege abamenyesha amakuru kugira bashoboye gukora kwa makuru kandi bayakore neza, abayakoze neza kurusha abandi bashoboye kuzana amakuru bakoze nibo baronkejwe ubushimwe. Twizigiye yuko imenyesha amakuru bizobandanya bikora ayo makuru cyane. Indi naco nuko tubona ko akwiriye kubandanya baronse inyigisho kugira n'abamenyesha amakuru batashikiriwe nabo bashobore gushikirwa n'izo nyigisho. Tugasaba abasanzwe bashigikira rero ibimenyesha amakuru yuko babandanya bashigikira haba no mu buryo kugira ngo abamenyesha amakuru bashobore gushika hagati mu ntara, amakuru ku bijyanye no gufungura neza ashobore gukorwa cyane, kuko igihe ariko havugwa n'ibijyanye n'iduga ry'ibiciro ku bifungurwa biva ku bintu byinshi, bitumwa n'ibintu bitandukanye, n'ubukene bw'ibifungurwa bushobora kuba ababifisemwo uruhara boshobora kugira icyo baterereye kugira haba ibyo biciro bigabanuke, n'umwimbu ugwire, n'abantu bashobore gufungura neza bivanye n'uko barose ibifungurwa bikwiriye kandi by'ingirakamaro. Nari babwiye mu ntango zano makuru y'uko ubwoko 21 bw'igiterwa c'igikaju bwemejwe kuri uno wa gatatu n'ikigo kijejwe ubushakashatsi Izabu. Engineer Willy Irakoze, umuyobozi mukuru w'ico kigo, akamenyesha ko ivyo bikaju bizotuma umwimbu w'isukari wiyongera. No mu ihinguriro ry'isukari Sosumo bakaba bemeza yuko bamaze gutegura indimo zizotegwamwo ubwo bwoko bushasha. N'inkuru tubaza Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Ivyigwa vyakozwe n'abashakashatsi ngo vyerekana ko ivyo biterwa bishasha vy'ibikaju ko bizofasha ihinguriro Sosumo rihingura isukari kuronka umwimbu ku rugero rushimishije, nkuko bivugwa na Engineer Willy Irakoze arongoye ikigo Izabu kijejwe ubushakashatsi. Ubwoko bw'ibiterwa bishasha duhejeje kwemeza uyu munsi, akamaro bifise nuko nkuko mweje kubibona mu biharuro, ivyigwa twakoze twasanze ari ubwoko bw'ibiterwa bufise umwimbu uri hejuru uravye ku byo ubwoko Sosumo yahora irima, umwimbu uri hejuru cyane gose. Ni ukuvuga yuko rero ubu twiteze yuko rivyarima cyane muri Sosumo bakabishira hajya hose hari ibikaju, bakatagura kurima ibishasha, umwimbu uziyongera ku rwego rwiza cyane rushimishije. Hanyuma kandi twakomeje kwibona dusanze no kujena n'akanovera, ibi biterwa gushira twemeje bifise akanovera keza cyane gose uravye akanovera ibiterwa bya Sosumo byahora bifise. Ariko rero bizigura yuko ibiterwa bya Sosumo irikerema uyu munsi bitahora navyo bifise akanovera, nuko gusa igiterwa cyo kimwe n'umuntu aravuka hanyuma akabaho agasaza hama agapfa. Ni ukuvuga rero ibyo biterwa navyo nyene harigeze igihe rero bimererwa nabi, haba ico bita degeneration génétique, hanyuma yaba umwimbu y'akanovera biragabanuka. Nibi rero doje kwemeza hazogera igihe yabaciye imyaka nabyo nyene umwimbu ugabanuka n'akanovera, ariko abashakashatsi cyo tubabereye tuzosubira twereke Sosumo ubundi bwoko bw'ibitego buzobugezweho kugira ngo ikikorere. Naho kubijanye n'ubwoko bw'ibikaju vyatewe mu rukoko rwa Gihanga mu ntara ya Bubanza haraheze imyaka 10 ata mwimbu biratanga. Uwo muyobozi wa Izabu amenyesha ko atavyici abiziko. Ibyo bikaju byari kurimwaga aya mu kiya Cimbo orajira gusa mwebwe, kandi nivyo haciye imyaka itari mike. Gushika ubu nibyo ntituzi aho bigeze, ntituzi yuko baratanguye kubirima canke aho bagejeje. Byukuri bakumenyesha yuko je nk'umushakashatsi atacuna bizi ko gushikasa. General Major Aloyizi Ndayikengurukiye, umuyobozi mukuru w'ihinguriro Sosumo, amenyesha ko muhinguriro arongoye ko bamaze gutegekanya amatongo azorimwamwo ubwo bwoko bushasha bw'ibikaju. Ibi turotse bishasha bizoza birasubira mu kibuke ibitwari bisanzwe bifise. Niba yuko turafise muri umugambi nabwiye kwagura, turafise isi ndimwa atabikaje birimo. Ibi rero cha tugerageza muri iyo si bishasha. Ubu aho kera abafundi bashaje ku kivi kugira tubigwize.
Ubwo bwoko bushasha bw'ibikaju bwemejwe n'ikigo Izabu akaba ari ubwoko 21 bugizwe n'ubwoko 15 bw'ibikaju birimwa ku mitumba muri bwo 12 bukaba bwemejwe burundu n'ubundi butatu bwemejwe vyifata kibanza. Ibindi bikaju vyemejwe bigizwe n'ubwoko butandatu burimwa mu bubande butatu bukaba bwemejwe burundu n'ubundi butatu bwemejwe vyifata kibanza. Harakoze mugenzi wacu Jean-Marie Vianney Ngendakumana no makuru tuyasozerere mu gisata kijanye n'inkino aho inkino zo kwinonora imitsi zitunganywa mu gisirikare zituma bakomeza ubucuti hagati yabo bikaba vyashikirijwe na General de Brigade Telesphore Barandereka ajejwe igisata c'imyimenyerezo mu rwego rwa gisirikare. Hari kuri uyu wa gatatu hatanguzwa ku rwego rw'igihugu amahiganwa yo kwinonora imitsi ku basirikare bavuye mu migwi itandukanye y'amakambi. Wajejwe inkino akamenyesha ko baba ba mbere ari bo baheza bagaserukira igihugu mu mahiganwa mpuzamakungu. Uno munsi urwego rw'kwivuna abansi bw'u Burundi watunganije ihiganwa ryo kwinonora imitsi rihuza abasirikare bava mu mice yose y'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi, no kuvuga abasirikare bo muce urwanira hasi, abasirikare bo muce urwanira mu mazi, abasirikare bo muce urwanira mu kirere, abasirikare bari mu makambi afise imirimo yishangije, eka n'abasirikare mbere n'abasirikare bari mu bigo vy'inyigisho z'intango za gisirikare. Iryo higanwa rero no kugira ngo turabe aho tugeze mu kwinonora imitsi mu kwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi, kuko kwinonora imitsi mu rwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ni ikintu gihambaye, ni nkingi ituma abasirikare baronka inguvu z'umubiri, eka mbere bigatuma bafatana mu nda, bakora bafatanye mu nda, basenyera ku mugozi umwe mu byo barangura byose. Biratuma rero izo nkino zegeranya abasirikare, tukabona urugero abasirikare bagezeko. Iryo higanwa rikaba ryatanga uno munsi kandi rikazorangira ku munsi wa gatanu. Tuzoheza tumenye rero ingene bizoyemeze, muga tumaze kuraba neza turabona yuko urugero rw'imyiteguro imeze neza. Ico twiteze no kuraba aho tuba tugeze. Amahiganwa mwe naya anye ntiyaraherutse kubera imvo z'ibikorwa bitandukanye. Abasirikare twari dufise mu rwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi, bituma rero bitoroha yuko tuza turatunganya izi nkino buri mwaka. Mugabo ubu unye twafashe ingingo yuko tuza turatunganya izi nkino buri mwaka. Nivyo rero bizotwereka aho abanonetsi bageze, urugero bagezeko urwego rwo kwivuna abansi Burundi. Eka mbere kaza tuzokuramwo n'abazoja muri ya club yacu ya Muzinga. Abo nabo mukamuzi ko ari abakinyi rurangiranwa, abanonetsi rurangiranwa, mbere hari n'abaja kuhiganirwa mu makungu. Amakuru twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera, tubifurije kubandanya munezerwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.